hari igihe abantu iyo bumva tuko turavuga bino pastor bibaza ngo turiko turakritika canke turaca imanza oya ahubwo ico twe turiko turakora nugukebura abantu nugukebura bene data twigisha ijambo ry'Imana kugira ngo tugaruke ku vyizegwa vy'ukuri igihe cyose muri histoire ya Eglise habayeho ukuzazanirwa habayeho uguta intumbero hagomba kuba abantu bavuga bati ibintu biriko biragenda handi hantu tutazi ndabaramukije mwese mudukurikirana ku butumwa bwiza kuri bose ndabifurije ngo ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana atagabanije abe kuri mwebwe aho muri mu ngo zanyu mu buzi bwanyu aho muri hose Imana ibagirire neza ndabahaye kaze rero no munsi mu kiganiro ca kabiri episode 2 turavuga ku byerekeye ubutumwa bwiza turi kumwe na Fabrice Nzeyimana reka tukuramutse Fabrice amahoro y'Imana muraho mwese murakomeye umuryango urakomeye turaho tumeze neza inshuti yacu Maya n'abana bacu barakomeye mu Kirundi bavuga ngo turadundega okay so turatewe iteka kandi gusura kandi kuganira ku butumwa bwiza uyu munsi nifuje ko tuganira kuri centre canke ubutumwa bwiza bushingiye kuki canke buvuga nde canke buhagaze kuki kuko uyu munsi amashengero baravuga ati turavuga ubutumwa baravuga bati igikorane civuga butumwa baravuga bati twese turavuga ubutumwa mugabo eske iyo uri kurumviza mu butumwa bwiza ico biyandu bita ubutumwa bwiza eske niko biri ibyo tumva uyu munsi cyangwa banashaka no mu ndirimbo eske ibyo abantu baririmba mugabo bakavyita ngo ni gospel eske vy'ukuri ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo mbega uyu munsi vyoba bihuye n'ivyo tubona uyu munsi mbega wo tuganiriza mu buryo bukiga Fabrice kugira tumenye ubutumwa bwiza ni buvuga nde buhagaze kuri inde murakoze novuga ko ari sujet ndende cyane ariko nibaza ko twayitanguye muri episode ya mbere aho twavuga ubutumwa bwiza ni iki umunsi rero tugiye kuvuga novuga ku rufatiro canke aho ubutumwa bwiza bwubakiye ico bwubakiye ko uwo bwubakiye ko ijambo ubutumwa bwiza ari naryo evangile canke gospel mu Congereza ni jambo ku bisanzwe tugiye mu by'abantu bose bazi usomye muri Bibiliya iyo bavuze ngo les evangiles urabona kuva muri Matayo ugenda Matayo karira Mariko Luka Yohana zijya uko ari zine ni giki zoba zihuriye ko zose gituma bazita evangile canke ubutumwa bwiza urabona yuko zivuga Kristo n'ibikorwa vyiwe n'ico yakoze kuvuka ivyo yakoze gupfa no kuzuka rero ubutumwa bwiza ni Kristo ubutumwa bwiza si ivyiyumviro by'umuntu ubutumwa bwiza si mibereho y'abantu si amaformule magique abantu bavuga kugira ngo abantu batere imbere ubutumwa bwiza bwubakiye kuri Kristo Kristo rero ugiye kubiraba Bibiliya yose ivuga kuri Kristo abantu benshi barakunda kuvuga ngo mu isezerano rya kera ngo nta Kristo yarimwo ngo aza mu isezerano rishasha ugiye kuraba la Bible igitabo ca Bibiliya ni igitabo gihagaze kuri Kristo kivuga isezerano rya Kristo ni novuga ngo abantu bose bagiye baravugishwa uhereye mu itanguriro biraboneka neza yuko Imana iza kurema isi yavuze ngo reka nitureme urabona hariho la présence ya Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit ariko na cyane icyo nshaka gushimikirako abagiye baravugishwa bose muri Ancien Testament bavuga ku isezerano urabona ko bashimikira kuri inde kuri Yesu Kristo ndashaka dusome imirongo mikenye kugira ngo dutahure ibyo ndiko ndashaka kuvuga dusomere muri Yesaya ikigabane c'indwi umurongo wa 14
Yesaya kigabane c'indwi umurongo wa 14 turabe ukuntu aba bantu bose bo muri Ancien Testament bo mu isezerano rya kera bari barindiranye igishika uyu Yesu Kristo. Okay, reka dusome Yesaya igice c'indwi umurongo wa 14 aravuga ngo nico gitumye uhoraho bwiwe ari we agira abihere ikimenyamenya. Raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu izomwita Immanueli. Cusimbira muri Matayo 1 umurongo wa 22 na 23. Aha tugiye mu isezerano rishasha. Turabe ico Matayo yandika. Azovyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Aha turabona isezerano ryo mu isezerano rya kera, ijambo ryo mu isezerano rya kera ryahawe umuvugishwa Yesaya. Rishitswa hehe muri Matayo? Urabona ko muri Matayo ni nkaho bariko barasubiramwo ivyavuzwe ivyo Yesaya yavuze. Ni nk'ikimenyetso kicerekana. Reka turaza gusaba imirongo myinshi, ariko ndashaka kugira ngo abantu bumve yuko isezerano rya kera naryo rishingiye ku isezerano rya Kristo. Mika 5 ku murongo wa 2 haratubwira naho ibijanye n'ivuka rya Yesu Kristo, hatubwira ivya Betlehemu. Urabona ni imyaka myinshi cyane imbere yo kuvuka kwa Kristo. Havuga gute? Mika 5 umurongo wa 2 aravuga ngo ariko wewe Betlehemu Efurata naho uri inkehwa mu bihumbi vy'Ibuyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli, amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Urumva ico kintu ngo amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Ko abantu benshi barakunda kwibaza ko ngo Kristo ngo yavyawe na Mariya hanyuma bikaba bitangurira hajya nyene. Urumva ego nivyo yaravutse, ariko ni wavuga ngo imbere ya Abrahamu je nariho. Urumva haba tubwira ko yabayeho ngo ibihe n'ibindi. Cugerageza dusomere Matayo nyene 2 uhere ku murongo wa 1 umanuke kuri 6. Matayo 1 umurongo wa 1 ugende kuri 6 kugira ngo tubone aho bihurira niki. Matayo 2 umurongo wa 1 ushika kwa 6 umanuke gato. Yesu amaze kuvukira i Betlehemu mu gihugu c'Yudaya, muri Mika hari hatubwiye za Betlehemu. Ku ngoma y'umwami Herodi hazo abanyabwenge bavuye burasirazuba baja i Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko. Arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betlehemu mu gihugu c'Yudaya, niko byanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betlehemu. Urumva basubiyemo yanje ari twasomye bw'abahanuzi bwa Mika. Betlehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu bagano ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Urumva ubone Mika. Kadusubire kuri Yesaya. Urabona ndashaka ko twumva bino bitabo byo muri Ancien Testament byinshi hariho n'amadini menshi abihurirako. Siniriyo ndayavuga amazina, ariko n'amadini menshi abihurirako, kandi ayo madini byanditswe mwuko nyene. Usomye Yesaya 9 ku murongo wa 6 hari abantu bakunda kuvuga ngo baremera ngo Ancien Testament ntibemera Nouveau Testament kukijanye na Yesu. Ariko reka twumve amajambo Yesaya yakoresheje muri kigabane c'9 ku murongo wa 6 n'amajambo akomeye cyane. Cette fois-ci atwereka Kristo wari we. Yesaya igice c'9 umurongo wa 6 kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi. Ngo iki? Imana y'ubushobozi. Iyi ni Ancien Testament y'amadini menshi yemera. Azokwitwa igitangaza, azokwitwa Imana y'ubushobozi. Imana kandi Imana nyene apana ngo akamana.
imana y'ubushobozi. Bandanye. data wa twese ahoraho. Data wa twese, dadi wacu twese turahejeje kumwumva uwo ari we. urumva ni Yesu. data wa twese ahoraho. aha ucumbaza uti none Yesu yoba data gute? Data wa twese ahoraho, urumva ibi ni bya bindi uca usanga abantu benshi bakunda kuvuga ngo Yesu ngo ari munsi ngo urumva, ariko uribuka ukuntu yabwiye Filipo, icyo bamubajije twereke data, umbonye ababonye data, tumbonye ababonye data. Kuko twebwe ibyo tubivuga kuko dufise ya mafilme tweretswe na Hollywood n'ahandi, tukabona Yesu umwe yaje atambuka ajya umukate agira gute, ariko ujye Yesu tubona twebwe yatambutse hano kwisi, twibuke yuko mbere na mbere ngo jambo yariho, kandi jambo yari kumwe n'Imana, kandi jambo yari Imana. Donc Kristo ntitugabanye uburemere bw'icari, ahubwo twibuke ko ni Imana yuzuye. Yes. Turumvikanye, ni Imana yuzuye. Ni nayo mpamvu isezerano rishasha rero riza rikemeza rigashirako, novuga ngo urufatiro, rigashirako rigasakarira ano majambo yo mu isezerano rya kera kuco Kristo ari. Yes. Tugiye gusoma uyu munsi, turasoma ama verse menshi kuko kenshi ari gihe tuvuga amajambo abantu bakatubaza ati ivyo bintu muvuga mu bikura hehe? Ese ivyo bintu muvuga ni ijambo ry'Imana cyangwa ukasanga nawo hari ibindi wama wumva mu isengero wanyu, ariko byiza uvyisomeye ukabona ijambo ry'Imana, nibaza yuko bihindura cyane ubuzima. Ivyakozwe n'intumwa 4 ku murongo wa 12 haratubwira ibijanye n'agakiza. Twibuke tuko turavuga gospel canke evangile cyo yubakiye. Turonderere byakozwe n'intumwa 4 ku murongo wa 12 haratubwira agakiza naho tukaronkera. Yes. Byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 kandi nta wundi agakiza kabonegwamwo, nta wundi, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Icyo kintu sinzi ko muri ko muracumva. Aha umwanditsi w'ivyakozwe n'intumwa ashiziye ko point final. Yes. Ku bintu abantu bariko bararondera, ku bintu abantu bariko baragerageza kwigisha ku mafilozofi, ku bintu bitandukanye, aravuze ati nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ngo agakiza kabonekegwemo atari izina rya Yesu Kristo. Yes. Niryo zina ryonyene twahawe. Urumva, iyo uvuze Kristo uba uvuze agakiza. Yes. Ushobora kuza mu rusengero nkumva umuntu ariko aravuga akavuga ibintu bishobora gufasha umuntu, ariko utaravuga Kristo ntacyo uvuze, nta gakiza uba wakozeko. Yesu nawe ubwiwe rero yaravyivugira. Yohana 14 ku murongo wa 6 aravyivugira. Muri Yohana hari ahantu henshi Yesu yagiye yivuga, hashika kuri 7 aravuga ngo jewe ndi. Hari ikintu yavuze nshaka ko udusomera. Yohana 14 umurongo wa 6 aravuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Kuko mwabonye nde? Mwabonye Yesu. Aha nshaka ko tuhateba gato. Yesu avuze ngo ni jewe inzira, ukuri n'ubugingo. Icambere reka duhere kuri aho kw'inzira. Urabona mu madini yacu atandukanye, twari twabivuze ko muri episode ya mbere, mu madini, idini na Kristo vyamye biri opposed. Kuko mwibuke Yesu aza hano kwisi yarahasanze idini, ariko ante tambwira abantu batakija gusenga babivuyemo. Nagira ndabibutse ko naho amadini yavuga ibintu bitari byo, naho amadini wasanga hari ibintu bataramenya, Yesu yaraca bugufi akaza mu isinagogi, akagenda mu masinagogi. Rero wewe wicaye muhira uvuga ngo je ngo sinkija gusenga, ngo naramire, urumva wowe wumva yuko
umva uri hejuru y'abandi bose wibuke ko Yesu Kristo yaje mu isinagoga kandi rero wewe yavayo banamutera n'amabuye kuko yaravuga ukuri bagaca bashaka kumwica. Ariko nashaka kuvuga iki, idini siyo nzira ijana kwa data. Ego. Idini iyo ugiye kubwira ubutumwa umuntu ntumubwire ubutumwa bw'idini ryawe kuko iryo dini ntaho rishobora gutwara umuntu. Idini icyo rikora riguhindura umuja w'ivyizegwa by'ahantu uri. Hari umuntu twariko turaganira ariko arambwira ingorane ariko aracamwo ahantu asengera, arambwira ukuntu ibintu bimeze ahasengera. Ndamubaza none ivyo bintu bakubwiye, ivyo bintu bakubujije gukora cyari icaha? Ati oya nticari icaha. None byari kwagura ubwami bw'Imana? Ati ego. None impamvu babikubujije nukubera iki? Nukubera byabangamira inyungu z'idini. Aha ndashaka kuvuga iki, uzosanga mu madini bakubwira ngo ntiwegerane n'ujya muntu kubera mudasenga hamwe, ntimukorane igikorwa n'ujya kuko si uw'iwacu. Ikibazo nica nibaza none ni concurrence mbega ko ndabizi yuko hariho amashirahamwe usanga akora ibintu bisa, nk'ubu urashobora kubona ishirahamwe rikora amazi n'irindi rikaba rikora ayandi mazi. Urumva hariho ukuntu nk'iyo baguhinduye bamwe bita ngo brand ambassador, umuntu aserukira iryo shirahamwe, ntiwonywa ayo mazi ngo yashire imbere yawe kuko baca bavuga ngo ni concurrence, kurazana ibintu byo mu bakeba. Ariko twebwe mu idini canke mu gukurikira Imana, nimba vy'ukuri mu gikorwa c'Imana dukora twumva ko uwo tudasengera hamwe kandi twitwa ngo twese dukurikira Kristo, ariko kumva umuntu tudasengera hamwe hari ahantu mushika ntimuhuze, kumva umenga hari ibintu mutokorana nimwogira gute. Hari n'abashikaho bavuga ngo ujya ngo ntimwogira mariage kuko ngo ni mu yindi eglise. Arakijijwe ego, ariko si uwo muri eglise yacu. Avuga none eglise yahindutse iki? Urumva idini rero si nzira ijana ku Mana. Hari amadini ashobora kudufasha kwiga, ariko nimba atadutwara kuri Kristo, kuvuga Kristo ngo abari ba centre y'ivyo dukora byose, ni ukuvuga ngo ayo madini yahindutse utubutike. Ni ukuvuga ko yahindutse akaguriro kiwawe, aho ushaka guproteja inyungu zawe, aho ushaka kuzana abantu ngo babe binjire mwishira hamwe. Urumva Yesu rero yaravuze ati jewe ni jewe nzira. Impamvu yabivuze tugomba kugaruka muri context yabivugako. Yariko abwira abayuda, muri ico gihe abo bayuda mu gihe cabo hariho ukuntu bo bari baramenyereye ukuntu bashikira Imana. Hariho ibimazi batanga bakagenda kuraba umuherezi, bagatanga ibimazi bakagira gute, bagasigara hanze, umuherezi akaba ari we yinjira, hanyuma uwo muntu akaba ari we abashikira kwa data, kuko bo bari baratandukanye ku bw'icaha. Yesu rero araza aravuga ati ivyo bintu vyaheze, ubu nyizera araba yinjiye mu nzira ishikana kwa data. Ni nayo mpamvu tubwirizwa gukuraho vya vyiyumvire bivuga ngo nakana naka ngo nibadusabire, ngo nibo bazodushikana kwa data, nakana naka ngo nibo bari ahantu heza, ngo rero nibatuvugire. Dufise umuntu umwe atuvugira, ni Kristo Yesu. Niwe yitanze ku musaraba arapfa kugira ngo abe umuherezi mukuru w'isezerano rishasha. Nico ijambo ry'Imana ritubwira, niko kantu riravuga ngo ni jewe nzira. Ukuri nako ukuri, kubera iki Yesu yavuze ati ni jewe nzira ukuri. Nibaza ko ngira ngo aho yariko arabwira abantu b'abagiriki cyane, kuko abagiriki muri filozofi zabo, umuntu wese yize filozofi arasanga urasanga umufilozofi wese yagenda aravuga ku bintu bijanye na la vérité, ukuri. Urumva la morale, ibintu vyiza, ibintu bisobanutse mugana w'abaraho. Hariho amafilozofi menshi avuga ku kuri. Hari ibintu ngaho hanze bivuga ngo ça c'est la vérité, ukuri ko kuri. Tukaba tunari no muri periode aho ukuri baguhinduye
ico ukuri guhinduka bijanye n'uko uvuze n'aho kuvugiye nibyo bita relativite. Relativite no kuvuga ngo ivyo wowe wavuze bishobora kuba ariko kuri kwawe, je nanje bise kuri kwanje. Hariho amadini rero usanga anafatira no kuri rya jambo Paulo yavuze ngo mugendere mu kuri mugezemwo. Urumva kuri mugeze. Hariho abantu rero bamaze guhindura iryo jambo barifatanya na relativite. Relativite ivuga iki? Mu babazi iryo jambo sinzi ngo rivuga mu Kirundi. Relativisme ni filozofi ivuga yuko ikintu cyose gishobora kuba kuri bivanye naho uri. Urumva? No kuvuga ngo wewe ushobora kuvuga ngo nk'ibi by'uyu munsi ubona umuntu avuga ngo hari abantu ngo genda imbwa. Umuntu akiyita imbwa agasigara asa n'imbwa, agasigara yambara nk'imbwa, agashaka ko mwe mumfata nk'imbwa. Uwundi nawe akavuga ngo genda umugore kandi ari umugabo. Urumva? Agashaka yuko uko kuri kwiwe guhinduka uko twese twemera kandi twese tubona ko ari umugabo. Niyo relativisme. Mu gihe cya Yesu rero hariho abantu benshi bavuga ukuri. Gaje numva ukuri kumeze uko. Yesu arahindura avuga ati Yesu nje kubabwira ukuri ahubwo njewe ndukuri. Ni jewe kuri. C'est moi la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ubuzima turagishika ko mukanya. Ako kantu rero nashaka ko tukumva kuko le centre ya gospel ni inzira, nukuri, n'ubugingo. Ubugingo nabwo Kristo avuga. Twibuke ko n'abafilozofe b'icyo gihe bahantu hose batandukanye bama bari kubarabaza ikibazo cy'inyuma y'urupfu. Ngo inyuma y'urupfu hari iki? Qu'est-ce qui est derrière la mort? Inyuma y'urupfu umuntu yamaze gupfa bigenda gute? Yesu yaje avuga ko ari ubuzima bw'uyu munsi n'ubwejo buzotse. Donc umwakiriye afise la vie éternelle, afise ubuzima budahera. Sinzi impamvu narinze kuja hano hose ariko nukubera nzi yuko abantu benshi Kristo bagenda bamutesha agaciro. Ariko ndashaka ko twumva ko centre ya gospel ya evangile n'umugabo akomeye. Centre ya evangile ni Yesu Kristo adasanzwe, tutomwita gusa ngo ni umwana w'Imana ahubwo ni Imana. Ni Imana. Yego reka ngeze ngaho ngira ngo ndagushimiye cyane. Nibaza ko watubwiye ibintu by'ubwenge kandi bikomeye cyane, kandi nibaza ko abantu badukurikirana bari ko bararonka umuco, kuko abantu benshi barakunda kutubaza ngo ubutumwa bwiza ngo ufite urababwira uti niba mutizera ubutumwa bwiza ntimuzokizwa kandi ntimuzohinduka. Bashaka kubaza ngo ubutumwa bwiza ngo nibiki? Kuko ibintu bumva mu mashengero bazi ko ari ubutumwa bwiza. Bazi yuko umuntu yambaye ikoti ariko aravuga akankamira aba ari ubutumwa bwiza. Ariko aravuga yasiritse sana, afise urubiri runini yagutse n'igitabo cy'ingenzi canke ntumbaze kantike, akavuga ati uyu muntu akavuga ubutumwa bwiza. Rero ibyo nivyo twakuriyemo, ibyo nivyo twakuze tuzi yuko niko bimeze. Ariko rero ni vyiza ko tumenya, Yesu yavuze muzomenya ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ushobora kuba umaze imyaka mw'ishengero wumva amajambo y'umuntu, wumva ama histoire y'abantu, mu gutarumva ubutumwa bwiza, ukibaza igituma udakizwa, igituma udahinduka, igituma ubuzima bwawe butigera butaryoshe, igituma nawo munezero kakiza atawumva. Inyishu rero kurayironka ni kubera ko niyo utizera ubutumwa bwiza ntushobora kuronka ubushobozi bukubashisha kubaho ubuzima bw'Imana. Ntibishoboka, kubera ko ubu bushobozi nkuko twabivuze la fois passée, ubushobozi buduha kugakiza n'ubutumwa bwiza. Iyo ubwizeye uraheza ukaronka kugakiza, uraheza ukaexperimenta n'umunezero w'agakiza. Gitume abakristo benshi uyu munsi bararushe. Biratangaje kuruhira ahantu bari kuruhukira. Twese batubwiye ko Kristo ariho hari uburuhukiro, mbwa abantu bakaza mw'ishengero bakaruha. Sabidiri ko ibintu abantu bikoreye n'ibindi bintu, abantu bakurikiye ibindi bintu atari ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza butanga akaruhuko mu mutima w'umuntu. Ubutumwa bwiza buzana amahoro n'umunezero mu mutima w'umuntu. Nta muntu ashobora kuba afite amahoro n'umunezero ngo aruhe. Sabidiri ko abantu baruhishijwe n'ibindi bintu, n'indi migigwa atari ubutumwa bwiza. Rero nibaza ko abantu bazogenda bararonka inyishu, bazogenda baruguruka amaso, bambona ikibazo aho gihagaze. Kuko hari abantu benshi uyu munsi bavuga ngo turarushe,
bamaze imyaka 20-30 abaporoso mugabo barushe kabisa. Ariko urazi jewe hari akantu nibutse nibaza yuko iyo umuntu avyutse mu gitondo akagenda gusenga, nkunze kubwira abantu ni ubugiye gukorana n'abandi kuko gusenga aho wosengera no muhira. Iyo umuntu agiye mu ikoraniro abagiye kumva ubutumwa bwiza, sivyo? Ariko mu masengero menshi vyahindutse kumva umukozi w'Imana. Icyo nshatse kuvuga niki? Simvuze ngo umukozi w'Imana ntashobora kukubwira ubutumwa bwiza. Umukozi w'Imana arashobora kukubwira ubutumwa bwiza mu gihe agufashije kumva Kristo. Kubera iki niko ndavuga ibi? Muri iyi myaka uzokumva umuntu akubwira ngo ngira ngende ngo hariya ngo hari icumba c'amasengesho ngo ari umuvugishwa ngo yaje kutubwira ngo adufitiye message. Canke sinzi kurara ngo utumessage tw'abantu bakwandikira ngo ndagufitiye message. Kenshi ugasanga n'utuntu twa manipulation, abantu bavuga ngo baragufitiye message ariko vy'ukuri bariko barakurondera ko amahera. Voilà. Urumva? Ndagufitiye message, hari ikintu Imana yakuntumyeko, hari ikintu Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Kuri Imana itokwiganiririza directement. Lindira gato rero dusome ijambo ry'Imana. Tugende muri Hébreu abaheburayo 1 ku murongo wa mbere. Yes. Turabe yes. Ukuntu Imana ituvugisha uyu munsi. Mbega Imana ituvugisha gute? Mbega Imana yahisemwo kutuganiriza gute twebwe nk'abakristo? Ni gute Imana ikeneye guhindura iby'ubuzima bwanje, ni gute ibikora? Dusome abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere nyene. Kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa ngo ryari kera abakanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Yego. Umurongo wa kabiri muri iyi minsi y'iherezo yego yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Bandanya ariko n'umurongo wa 3. Uwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha avyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mwijuru. Ubandanije usoma kino gice c'abaheburayo, ni gice kikwereka neza ukuntu Kristo ari hejuru y'abamarayika, ari hejuru y'abavugishwa, ari hejuru y'iki. Para amajina avuga ngo umuvugishwa gusa, ariko urabona ko Yesu niwe profete. Urumva wacu muri kino gihe mu minsi y'iherezo. Ngo kera ngo Imana ngo yatuganirije iciye kubavugishwa. Hariho abantu Imana yaha message kugira ngo baze kutubwira. Bari abantu bari privilege. N'abantu bumva Imana. N'abantu bashobora kugukapta kumva icyo Imana ishatse kuvuga, bakakizana bakakibwira abantu, kubera abantu batari bafise logiciel muri bo. Iyo logiciel ntiyari installé, ntibashobora gukwega uwo murongo wa FM ngo bumve Imana ijana. Bakenera umuvugishwa. Ariko ngo muri iyi minsi ya nyuma Imana yahisemo kutuvugisha ibicishije mu mwana wayo. Ya centre ya evangile turiko turavuga. Hari blague ngo umukozi w'Imana umwe yigeze kugenda ahantu mu gihugu, hanyuma aravuga ijambo ry'Imana, arapresha, bamuvuga ati umuntu arasize amavuta. Hanyuma abantu bagerageza kurondera nimero yiwe, batangura kurondera ama message, kazonotana ka message saa 8 y'ijoro, ngo nta kintu Imana iriko iravuga ku buzima bwanjye. Umunsi umwe rero vyamushavuje, aca aravuga ngo yego ngo ndagifise, ngo urafise Bibiliya hafi yawe. Ati urabona ziriya Bibiliya z'icongereza amajambo Yesu yavuze bayanditse muri rouge. Ati genda urabe muri biriya bintu byanditse muri Bibiliya, usoma amajambo yose ari muri rouge. Ati niryo jambo ndagufitiye. Urumva kuko muri Nouveau Testament Yesu nta kintu atavuze kubijanye n'ukuntu tubwiriza kwitwara, kubijanye n'ubugombe bw'Imana, kubijanye icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Yesu yarakivuze. Uko ubwiriza kwitwara hano ku isi Yesu yarabivuze.
aca tubwira ngo sindabasize nk'imfuvyi igihe yaravuye hano ku isi, atahubwo nzobaha umwitsa, nzobarungikira mpemu yera, uwo niwe azobigisha ikintu cose. Uwo mpemu yera atwigisha ikintu cose, nawe ni novuga gute, nta kintu na kimwe kibaho ku mukristo kijanye n'ubuzima bwawe, kijanye na volonté y'Imana, Imana itagukomereka ngo ikubwire. Ushobora kumbwira ikintu ariko mbwirizwa kumva nimba vy'ukuri ico kintu le Saint-Esprit en moi, mpemu yera muri jewe, agishingira intahe. Niyo mpamvu niyo uri kumviriza amajambo abantu bavuga, kurumviriza abantu bigisha ijambo ry'Imana, tekereza, icara, baza mpemu yera, mbega ibintu ndiko ndumva, ibintu biva ku jambo ry'Imana, biri mu ijambo ry'Imana vy'ukuri. Ako kantu nashaka kukavuga ku bijanye n'ivyo twumva mu masengero. Iyo umuntu ahagurutse avuye muhira agiye gusenga, aba agiye kumva ico Imana ivuga. Ariko kenshi novuga ngo ni nka kurusirwi twashizeho, tugashaka ko yumva ibyo twe tuvuze. Tuba turiko turahinduka kuba cagihuzu cakingira hera hahera, kuko kirya gihuzu catandukanya umuntu asanzwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo dusubiye mu isezerano rya kera, aho hariho umuntu ari hagati yacu n'Imana. Uyu munsi Imana mwene data irashobora kukuvugisha, Imana irashobora kukubwira, kandi biciye muri Kristo. Imana ishimwe cyane, kuko ni ikintu gikomeye, kuko hari message uno munsi nyinshi zivanga kandi icanganya abantu. Uyu munsi maze igihe numva ngo hariho ngo ubutumwa ngo special ngo bwa kino gihe ciherezo bwaje, bakubwira badugire ko bavuga ibindi bintu binyuranye n'ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Mugabo ariko baradukurikirana, basoma, genda musome. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo muri imisi y'iherezo. So nta yindi message hari, nta yindi message hari. Message ubutumwa bwiza ni message version X, nta bundi butumwa bundi turindiriye bwo mu gihe cacu. Rero je ndagomba gushimangira ico Fabrice yaje kuvuga. Icambere mu kuvuga yuko na Ancien Testament yavuga Yesu Kristo, no kuvuga isezerano rya kera ko kuva hose bavuga Yesu Kristo. Ndasoma muri Luka 24 umurongo wa 24 haravuga ngo arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira, ubu Yesu yakora avuga iri kumwe namwe yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezo vya Mose no mu majambo y'abavugisho n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Ni kuvuga mu yandi majambo ivyagezo vya Mose, abavugishwa n'Imana, abaprofete bose bavuga Yesu. None nyamba bavuga Yesu atari bwahishuke, none wewe uvuga kuri umuhanuzi uyu munsi bikunanira gute kuvuga Yesu yamaze kuba révélé? Ofete umengo uyu munsi abaprofete buno munsi nabo kuvuga amanimero y'amatelefone, nabo kuvuga ama adresse, ibyo turabizi, na Facebook irabifise, n'abapfumu barabizi. By the way, mugabo uyu munsi eske umuhanuzi uyu munsi ko ministère prophétique irahari uyu munsi, ngiye tuzobiha emission spéciale yavyo gusa, kubera ko ni ibintu biri binini ya cyane. Mugabo tubicishemo ko ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo, n'umuhanuzi avuga Yesu Kristo. Umuhanuzi ntibisubira ko hageze kuba ko ari umuprofete, ntibisubira ko acavuga ibindi bintu vyiwe biri apare biri special. Oya, abwiza kuvuga nde? Yesu Kristo. Numva akona kantu akantre parenthèse nashaka kuvuga. Hama reka mvuge mu Baroma, mvuge Paulo nawe we yabivuze avyeruye. Paulo yandikira Abaroma igice ca mbere, mwumviriza amajambo ari clair, avuga ngo Abaroma igice ca mbere kuva mu murongo wa mbere ngo Paulo umugurano wa Yesu Kristo. Umugurano, by the way, umva presentation y'irangira Paulo. Abandi bose bavuga overseer, bishop, trishop, general, urumva. Ariko biratangaje, umuntu yiboneye Kristo mu ijuru rya gatatu akavuga gusa ngo n'umugurano wa Yesu Kristo. Nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza. Umurongo wa kabiri, ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu vyanditswe vyera. Umurongo wa gatatu, buvuga ivy'umwana wayo. Mu yandi majambo ubutumwa bwiza
buvuga ivy'umwana w'Imana ngo yavutse mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mpemu yera ukuzuka kwavyerekanishije ubushobozi ngo niwe Yesu Kristo umwami wacu. Abantu bamwe bariko barabaza ikibazo, ubutumwa bwiza ne buvuga iki? Buvuga nde? Biri clair, ubutumwa bwiza buvuga umuntu umwe gusa. Ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo. Rero ikibazo kisha kiza niki? Nyene nyamba ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo. Bigenda gute umuntu amara amasaha abiri ariko ayivuga? Mugabo ugataha uvuga ngo namvise ubutumwa bwiza. Minota 30 kenshi bavuga ya minota 10 ya mbere baza kuvuga ko bari mariye, cyavuga umugore. Minota 10 havuye minota 10 yo kuvuga madamu. Acha bavuga urugendo baherukamo. Voyage. Voyage naragiye muri Londres. Ndagenda hariya ndazunguruka akavuga ivyo ugasanga hereje mu nkuru ziwe n'ibindi. Urumva ugasanga muri amasaha abiri duhabwa umuntu aravuze ibindi bintu je mporambabara cyane pastor. Iyo umuntu yavuze ibintu ahejeje ugazamva ngo ni bande bashaka kwakira Yesu. Abakeneye gukizwa ngo ibaze imbere. None muri bino bintu byose wavuze ni kintu vy'ukuri kizana umuntu kuri kuko iyo umuntu ariko aravuga hari gihe abantu maze iminsi mbona kuri Facebook n'ahandi hari gihe abantu iyo bumva tuko turavuga bino pastor bibaza ngo tuko turakritika cyangwa turaca imanza. Oya, ahubwo ico twe turiko turakora nugukebura abantu, nugukebura bene data, twigisha ijambo ry'Imana kugira ngo tugaruke ku vyizegwa vy'ukuri. Igihe cyose muri histoire ya Eglise habayeho kuzazanirwa, habayeho guta intumbero, hagomba kuba abantu bavuga bati ibintu biriko biragenda handi hantu tutazi, ibintu biriko birasubira. Kandi ibi bintu na Paulo ubwiwe yarabivuze. Reka udusomere abigaratiya 1 ku murongo w'8 n'uw'9 turabe ikintu Paulo yavuze kuri aba bantu bazana ubundi butumwa, kuvuga ubundi butumwa atari Kristo. Turabe ukuntu wewe yabigize, yabishizemo n'agashavu kenshi. Yego. Twebwe nta muntu turavuma. Urumva ariko kumviriza icyo Paulo avuze. Bagaratiya iki cyambere umurongo wa 6 w'8 n'9 8 ariko naho yo bari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru. Umvirize ngo naho yo bari twebwe cyangwa umumarayika avuye he mu ijuru akagira gute? Ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa. Ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye ngo aragira gute? Arakavumwa. Ivyo bintu birateye ubwoba. Ariko urumva ko Paulo yari strict. Yes. Ku kijanye n'umuntu ahindura ubutumwa bwiza. Umuntu ahindura ubutumwa bwiza akabuhindura ubutumwa bw'amajipe, akabuhindura ubutumwa bw'amaviza, akabuhindura ubutumwa abagore, mariage agira gute? Urumva ivyo si bwo butumwa bwiza, si vy'Imana. Ikintu tukwiriye kumenya ni uko ibi bintu dushaka kwigisha twavyita ubutumwa bwiza. Hari ahantu bigeze gutega umutego Yesu. Abishura ati ivyari kubijanye n'ama empo kori. Ariko ati ivya Kaisari mu bihe Kaisari. Urumva ivy'Imana mu bihe Imana. Ahantu Yesu yashaka kubazana, yashaka kubabwira yuko abantu bumva ko iyo umuntu akijijwe hari ibintu acishira ku ruhande byose biza mu gakiza. No kuvuga ngo amahera aza mu gakiza, urumva ubwenge buza mu gakiza n'ibindi. Ariko icyo yashaka kuvuga niki? Baho ubuzima bwawe bwa Kristo, kurikira Imana, hama kubijanye n'ibindi. Nimba ukeneye kuja kwishuri ja kwishuri, nimba ukeneye kumenya kugira diplome n'izindi, ntuco uhagarara imbere ngo uvuge ngo akira diplome ngo muri Kristo Yesu ngo akira PhD. Ntibikunda. Ginda mu ishure wige. Uravyumva? Ngo urumva hari ibintu uzamva abantu bavuze ukibaza gute? Oya, hariho amaregle y'ubuzima asanzwe. Hariho ibintu bijanye no gukora bene data akazi. Jewe ndi mu bantu bavuga bati
hari abantu benshi batwigishije batuma twanka gukora. Niyo mpamvu mu masengero yacu huzuye abajene b'abanebwe, huzuye abajene barindiriye kuronka, urazi kwama urindiriye ko umuntu aguhezagira kugira ngo uronke ikintu. Par exemple, ukeneye telefone, ukavuga ngo ndiko ndasenga ngo hagire umuntu azompezagiza telefone. Urumva? Ayo niyo masengesho y'abantu. Ni gake umva umuntu avuga ngo ndiko ndasenga nkore Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yanje hanyuma ngure telefone. Ariko dufise ivyiyumviro byo kugira gute byo guhezagirwa. Cyangwa ndiko ndasengera ngo hariho umuntu ngo ahantu ngo afise ibintu vyanje. Urumva? Hari umuntu afise ibintu vyanje abwirizwa kuzonzanira. Urumva? Hariho umugenzi wanje gutya yarafise amasare de reception yakodesha. Ayo munsi umwe ndagenda ndikunda ari ikintu twashaka kuhakorera. Acamira ngo ngo bite Fabrice ari murakunda gutera inkuru. Ngo muraje ngo bakizwa. Ariko nawe yari umukizwa. Ngo shango je naraye ngo nta mukizwa ngo noha ngo sare yanje ngo uko ahantu hose bashitse ngo baca bagira hawo. Yaje Yesu ngo aho kandagiye ndahaguhaye. Urumva? Anyway, akona ka blague ariko dukunde gukora. Dukunde gukora kuko hari ibintu byinshi duhendwa, twumva, tubwigwa, byitwa ngo ubutumwa bwiza. Ariko ni ibintu bituryohereza ama emotion. Ibintu bituryohereza ama emotion ushobora gushikira ari uko bikoreye. Ariko ugiye kukishuri ukiga, ukaronka ku kazi, ukagendera muri iyo modoka, ugakora, kunguka, ihene ikavamwo inka ikavamwo bus ikavamwo entreprise y'amabus, hanyuma ugatera imbere. Kuko ivyo bintu tubwira abantu ko ari ubutumwa bwiza, nkuko nabivuze la fois passée, n'abatizera Kristo barabishikako. Nabo banabifise byinshi. Rero nta kintu do special wo buri kuravuga chaque dimanche. Hari isengero nigeze kugendamwo, genda gusengeramwo. Kirute yamaze amasahane. Je bari bantumye kuririmba, sinari niteze ivyo bintu, usanga bazanye umushitsi kuva ku ntango gushika kuri aya masahane heze. Yariko avuga kuri Range Rover. Atangura avuga ngo Range Rover, akabwira abantu ngo gurura tangura ngo injira ngo icara ngo hajya ngo ku ntebe ngo urikura yumva ngo ukuntu imeze, ngo shira amaboko kuri volant. Ibintu byose ndaza ibintu turimo nibiki, ngo bari muri protocole, ngo mwese muzaba mufite izanyu ngo ziparitse hanze, ngo bari mu baririmbyi ngo muzaba mufite izanyu ziparitse hajya hanze. Amasahane aho urumva haravamwe ibyo gacashamo n'indirimbo, urumva bijanye kugira abashusha. Ugaca tuvyita ubutumwa bwiza. Oya, ivyo Paulo avuze ngo ababikora abazobazanira ubwo butumwa ngo barakavuma. Uvuze ikintu gikomeye cyane. Paulo we yaranongeye ko muri verse kurikira avuga ngo ndabisubiyemo ko nabivuze, uvuga ubutumwa bundi buri hakurya y'ubwo twabigishije arakamuntu uvuga bavumwe inshuro zibiri bafite double curse. Alors ikintu rero kintera ubwoba ni mu gihe abo bantu batigisha ubutumwa bwiza, abantu ahubwo baca bari bo bahanga amaso ngo bahezagire kandi abona baravumwe. Urumva? Nico kibazo rero turimo, no kuvuga abo nyene batakubwira ubutumwa bwiza bari under curse, bari musi y'umuvumo double. Ubundi mwisezerano rishasha Kristo niwe wabaye kivumwe ku bwacu, mugo umuntu wese niho hantu ho nyene nabonye bavuma umuntu. Umuntu aza kuvuga ibindi bintu, umuntu aza kuvuga ikindi kintu atari ubutumwa bwiza asanzwe wavumwe. Rero hari igihe ubona mwishengero ukabona ibintu, ukabona tu hari ibintu bitagenda neza, ukumva hariho ikirere kitameze neza, imyaka n'imyaka inyishuru kurayironka. Atabutumwa bwiza nta muhezagiro, atabutumwa bwiza shaka muguruke pokea numuguruka gusa. Ijambo ritari ijambo ry'ubutumwa bwiza iyo uriko uraryakira ubu uriko wakira ubusa, ubu uriko wakira umuyaga, ubu uriko wakira umuguruka gusa. Rero nk'abasoza nashaka kuvuga iki kintu. Twabonye ko ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo, ubutumwa bwiza buvuga ico Yesu yakoze. Ndahereza kuri intuze Fabrice.
ijambo wumva wewe wobwira abantu turangiza ikintu abantu bosigarana kugira ngo tuve muri ubu buzima turimwo, tuve muri uwo muruho turimwo twitwayemwo kubera kwakira ubutumwa butari ubutumwa bwiza. igihe jambo nohereza kuno babwira niryo Paulo yavuze aho nyene mu Bagalatiya 3 umurongo wa mbere. Hadusomere duce abariho duhereza. Je niho numva nohereza mbaza abantu birirwa barirukanka inyuma y'ivyo bintu, inyuma y'ubwo butumwa butari bwiza. Abagalatiya 3 gice ca umurongo wa mbere. Yemwe Bagalatiya bibijuju, ninde yabaroze ntiyakarabye, kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki nicyo cyonyine ngomba ko mumbwira, mbega mwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ivyagezwe canke no kumva gufutanije no kwizera. Ego. Bagalatiya ati ninde yabaroze. Hari akandi kantu Paulo ariko arashaka kuvuga, ariko aravuga ko bajya abantu bavuga ubutumwa butari ubutumwa bwiza n'abarozi. Ati ninde yabaroze. Mwebwe mwatanguye mu mwemu muhereje mu vy'umubiri. Ati mwarumvise ubutumwa bwa Kristo yabambwe. Urumva ubuvuga bwa Kristo yabambwe nibwo buvuga n'ubwa Kristo yazutse. Ariko ivyo mwarabihevye muhereje mu vy'umubiri, ibitwumva vy'ama V8 vy'ama visa vy'ama miliyoni, ubutumwa bw'umubiri, ibintu bijanye no kunezereza umubiri. Kandi kiyo baje ntibanabironka. That's the issue, nico kibazo. Uravyiruka inyuma nyene ntubironka ugaca winjira mu madeni. Urumva? Donc ati ninde yabaroze. Ndashaka rero kubwira umuntu ariko aranyumviriza ukaba wumva ko warozwe, kuko hari abantu baturoga bijanye n'ibintu. Iyo umuntu akubwira ikintu iminsi 365 akakubwira vya bindi nyene ukaguma uvyumva, ukaguma uvyenterioriza vyinjira, uburozi buratinda bukinjira, ugasanga warahindutse nawe n'ivyo urimo. Uyu munsi ndashaka wikubita gashi uvuga uti ninde yandoze, ko je ibintu maze iminsi numva ari ububeshi, ariko nkaba nsa n'umaze kuvyemera, nsa n'uvyigisha abandi. Harageze ko nsubira kwa data nka mwana w'icangazi, ugasubira mu rugo, ugasubira ku nyigisho z'urufatiro. Ibintu byatanguye cane abantu basuzugura l'evangile. Ndibuka umuntu yigeze kumviriza ubutumwa bwiza vuga Kristo neza atakindi kintu kirimo, acavuga ngo ibintu n'ivy'abantu ngo hariho ngo urundi rugezo ngo abantu bataragerako. Urumva hariho ubutumwa rero abantu basigiye bagerageza kuba deep, agaca gerageza kuzana ibintu akavuga nk'ibintu kumva ibintu umuntu avuze nibiki, ariko arazana confusion gusa byo gucanga, kuko ngo bumva umenga ry'amajambo asanzwe ya Bibiliya y'ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo ni vy'abana. Nimba wumva warabaye muri ivyo bintu, harageze ko wihana ugasubira ku rufatiro rw'ivyizegwa nyakuri. Ubutumwa bwiza ntibugoye, ubutumwa bwiza ntibugoye gutahura, ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bwumvikana neza buvuga Kristo. Nico kunanira gutahura mpemu yera arahari kugira ngo ayigutahuze, ntibisaba kubitahuzwa n'undi muntu wundi ari ahandi hantu ngo, kandi ntibinasaba kumuha amahera kugira ngo byumvikane ko wahezagiye mu buzima, kuko wewe warahezagiye muri Kristo Yesu. N'imigisha yose yo muri Kristo irahari, turayumva, turayizi, turayigenderamwo. Kandi ndangiza mvuga ngo ubu buzima duhurumbira bwo gusayangana no gusa neza, twibuke ko ibitsibo byose Imana yatwemereye si byo kuronka ngaha ku isi, hariho ivyo mwijuru. Twibuke yuko si ikintu cyose twakoreye Imana tubwirizwa kuyishuza ngo iduhembere hano ku isi. Hariho ivyo tuzohemberwa mwijuru, hariho n'ivyo duhemberwa ngaha ku isi bivuye mu maboko yacu n'ivyo twakoze n'ibindi migisha yose turonka. Nico numva novuga, dukurikire Kristo, tugendere ku rufatiro nyago rw'ivyizegwa, tumwizere, arahagije, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. He is the life. Urakoze cyane Fabrice. Reka ndabatekererera ijambo nayo nyine turangiza. Yesu yarangije abwira intumwa ziwe Mariko 16:15
arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ikintu Yesu yaturungitse kuvuga si amazina yacu, ikintu Yesu yaturungitse kuvuga si amazina y'amashengero yacu, ko dufite amazina menshi atandukanye. So Yesu ntazoza gutora amazina yacu, ntazoza no gutura twebwe. Ni ukuvuga ko Yesu yavuze mugende mumenyeshe mupublie ubutumwa bwiza, bisigura ngo abantu bari baradukurikirana bumva bafite inyota yo kuvuga ivy'Imana. Ntimwigire kuri bajye abantu bari kubarivuga bamara amasabiri bako barivuga ubwabo. Ntimufatira akarorero kuri bajye abantu bamara amasabiri bako bagira marketing y'amashengero yabo, ahubwo mufatira akarorero ku bantu batwitangiye mbere na mbere, batubwiye ivy'ukuri, batubwira ngo nimuvuge Yesu Kristo. Ba Paulo, ba Petero barahari, na nuno munsi hariho abakozi Imana b'ukuri bakivuga ubutumwa bwiza batavanze. Rero ni ukuvuga ngo wowe uriko uradukurikirana ubwirizwa kumenya igituma uyu munsi amashengero hari aba superstars, abantu babaye rurangirana gusumba Yesu. Ugasanga mu ishengero umuntu azi pastori gusumba Yesu, ni kubera ko leadership yaho hantu ya promotinze izina ry'umuntu gusumba gupromotinga Yesu. Ni kubera ko abantu bigisha amashengero yabo gusumba uko bigisha Yesu Kristo, gusumba uko bigisha umuryango dufise ari wo mubiri wa Kristo. Abantu bakifokasinga, hari abantu bagera ku rwego bibaza yuko ari bo bakijijwe bonyene muri community yabo, nibo bonyene bakijijwe, utari muri bo ntukijijwe. Naho biva muko abantu bigisha bo bakigisha ivyabo, hakuvuga Yesu Kristo yabambwe agapfa akazuka. Rero nico nashaka guhereza ko wowe kuradukurikirana, wizeye ibitari ivyo wihane uhindukire wizere Kristo. Hama nawe utaramumenya ndakwifurije kumumenya. Twamuvuze, umushitsi yamuvuze, yavuze ibikwiriye byose kugira ngo umwizere. Aya masaha tumaze ntitwavuze ivyacu, twavuze Kristo. Umwizere, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ndabifurije kugira ibihe byiza, ndabifurije kugira ihishurirwa ry'ubutumwa bwiza, ndabifurije guhishurirwa Kristo icari mu buzima bwanyu. Ubuntu bw'Imana, amahoro y'Imana bibane namwe. Muhayizagirwe cyane, mubarikiwe sana.